Shalom, amahoro ya Kristo Yesu yongere kuba hejuru ubuzima bwawe. Tunezerewe kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo ku munsi uyu munsi yongeye kutugirira faveur yayo. Jewe wumva mu ijwi nitwa Nitezwera Justin, nkaba nagira ubuntu na Kristo kugira ngo dushobore gusangira ijambo ry'Imana. Yesu Kristo yongera kugirire neza mu buryo bwose, akube hafi, agufata ukuboko, akwiyereke, ubuntu bwiwe n'imbabazi ziwe zibe hejuru yaho. Uhoraho rero yongere akugirire neza ubugira kandi. Tugomba gusangira ijambo ry'Imana dusoma Abami ba mbere gice ca 3 ku murongo waho wa 5. Turasoma mu izina rya Yesu. Kandi Salomo akiri i Gibeyoni, Uhoraho aramwiyereka mu nzozi mu ijoro, nuko Imana iramubarira ati, saba ico ugomba ndakiguhe. Imana idufashe cyane gose. Maze iminsi mvuga ku ndoto, arico gisa nk'ico nafashe umwanya wo kucisunga ko muri iyi ndwi mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Numvise ndongeye kukivuga kuko indoto zigira ingaruka ku bantu benshi cyane gose, kandi n'ubu Imana indongoye kukivuga kubugira kandi ndashobora kukivuga. Ariko reka iyi ndwi nshobore kukivuga ko kuri uyu munsi ni narabuze ndavuga nti ku bantu bashobora kuca mu mavideo menshi cyane atandukanye, kuvugana ibintu byinshi cyane mbere yuko baje kuryama. Apana no kuvugana byonyene, ahubwo kuraba ama image menshi mu maso yabo mbere yuko baje kuryama. Ama video ugasanga umuntu mbere yuko agiye kuryama avuye muri YouTube, avuye muri YouTube, agiye muri Facebook, avuye muri Facebook, agiye muri TikTok, avuye muri TikTok, agiye muri Instagram, avuye muri Instagram, agiye kuri WhatsApp kuraba ama stati, avuye muri stati agiye kuraba ama message, agiye kuri kama audio, agiye kugira ibiki, akabikora nk'amasaha 3-4 mbere yuko aje kuryama. Agiye kurota, ntiwitege kumvizwa ry'Imana, ntiwitege Imana gupfa kuvugana nawe uko nyene. Urashobora kugira n'Imana irashobora kuvugana nawe, ariko ntibiza kuba byiza ku rugero byategerezwa kuba mu gihe wari gufata umwanya wo kwikonsantra. Sindi ko ndabuza abantu gukoresha amatelefone, ariko ndiko ndashaka kubwira ko hari inzitizi iba ikomeye cyane ku muntu wese akoresha telefone mu gucisha ibintu byinshi cyane umwanya munini cyane mu maso yiwe mbere yuko aja kuryama, bibangamira iyerekwa ry'Imana mu maso y'umuntu. Ugasanga aravye ama video y'uburyo bwinshi butandukanye, niyaja kuryama atangura kubona indoto z'uruvangatirane adafise zija niyo ziva, zidafise insiguro, zidafise interpretation iyo ariyo yose. Ukamaza warose iki sinzi, wabonye iki sinzi, nabonye bimvuye handajaha, indoto zitagira uruvangatirane. Burya kurota nabi rimwe na rimwe turakunda kuvuga atari bibi, kubera ko birakwereka ko hari ikintu kitameze neza, muzongera ngo uhaguruke ukigwanya. Iyo wumva utameze neza ugwaye, hama bakagupima ingwara bakayitora, ntago ari bibi, ahubwo ko ingwara ibonetse kandi umuti wayo uhari, urakize, aho ugiye gukira. Kibazo nuko bapima ingwara bakayibura naho umuti wayo ubuhari, ariko bamaze kubura ingwara biragoye ko ushobora gukira. Bisigura iki rero? Umuntu wese iyo aguma abona amavideo y'uburyo bwinshi cyane, akagira indoto z'uruvangatirane zidafise insiguro, zituma utamenya ibyo warose, bituma utamenya ibintu wabonye iyo bija niyo biva, bigatuma ubura insiguro y'indoto warose. Mu kubura insiguro y'indoto warose, bigakwega ingaruka mu buzima bwawe yo gushobora gushikirwa n'ibintu utazi, no kubura ijwi ry'Imana rivugana nawe mu buryo utumbereye. Salomo yarasinziriye, Imana ivugana nawe mu ndoto. Imana irabibira akabanga bikunda benshi cyane mu ndoto. Imana iravugana n'abantu bayikunda mu kubayishurira,
mu kubabwira amayerekwa, mu kubabwira ibigiye kuza, mu kubabwira ibiri imbere, mu kubabwira ibintu byinshi bitandukanye. This is going to happen. Ibi bigiye kugenda uko, ibi bigiye kugenda uko, ibi bigiye kugenda uko. Imana ikavugana nabo amabanga menshi akomeye cyane, bigatuma baba maso, ntibafatwe n'imigozi y'umwa Satani itandukanye. Nimbuzi yuko ibi bihora bigushikira, ufata ingingo mbere y'uko uja kuryama. Fata iminota 20, fata iminota 30 yo gufata umwanya gusenga. Witegure, prepare your mind, tegura ubwonko bwawe, concentrate yourself. Hagarika ibintu bizotuma uba distracted, hanyuma Imana iribuze kuvugana nawe. Winga Imana ikugenderera, iguhishurira amabanga, ivugane nawe, kwiyereka igukoreko. Shalom to you. Yesu Kristo akugirire neza.